Muvukanyi Alevi uri umwe mu baririmbiramana baranguriye ubutumwa muri Yukunda Laudatia Mariza Mwihayiro. Uyu munsi muri mu gisata cino iburaya, wotubwira wodushira muri mood ya yubire y'imyaka 25 muriko muyihimbaza gute, cane cane kubijanye n'ubutumwa murangurira ngaha muri iki gice c'isi gishasha gitandukanye na Saint Joseph. Ego Patiri, nkuko mwari mubivuze, ndumwe mu baririmbiramana bako hari Yukunda Laudatia. Twari turamutse uwo munsi duhimbaza yubire y'imyaka 25 kohare yacu itanguye. Murumva yuko karakanyamuneza kadasanzwe. Mwumvise iyo myaka naho noba ntaravuga uko vyagenze, murumva yuko karakanyamuneza kadasanzwe, kuko imyaka 25 ni myinshi. Ivyo kohari bayaraciyemwo ni vyinshi, ivyiza tuba twarabonye, imitego tuba turagiye turacamo, ivyo vyose umuntu abiharuye muri iyo myaka 25 asanga ari ivyo gushima kubona tugi mu butumwa, kubona ko hari gihagaze. Bamwe bakabura akanya ariko bakaguma bari muri kohare, abandi bakazamwo, ariko igikorwa kikabandanya. Rero karakanyamuneza kuri ivyo vyose. Rero kuri uwo munsi karakanyamuneza kuko twari turamutse abari kuri uwo mugabane wa Buraya, abo vyakundiye duhuye kugira dushimire Imana kuri ivyo vyiza vyose yadukoreye. Tukaba twari kumwe n'abasaserdoti b'Umukama, Patiri Janvier Nizigiyimana asanzwe ari mu bikorwa ngaha mu Bubiligi, vyahuriranye mbere turanashimira Imana ko yabikoze, vyahuriranye ivyo bikorwa ajemwo bihuriranye n'iyubire yacu. Nawe akaba ari umuntu azi kohare gitangura, rero aravuga ati sinogenda ntashitse kubashigikira. Twari kumwe kandi n'uwundi musaserdoti w'Umukama, Patiri Fabrice Sinzoyiheba, ubu asanzwe ariko arangurira ubutumwa bwiwe mu gihugu c'Ubufaransa. Nawe nyene akaba ari umuntu ari umupadiri, yarari asanzwe arangurira ubutumwa kuri Paroisse Saint Joseph mu minsi yahera, ubu akaba ariho yunguruje. Rero arazi kohare, nawe yarayibaye hafi. Karakanyamuneza rero kubona dusubiye guhurira kuri iyo yubire duhezagira Umukama ku vyiza yadukoreye. Rero murumva ko karakanyamuneza kadasanzwe. Inkuka y'imisa twahezagiwe, indirimbo twaririmvye zari zo gukengurukira Umukama nka zose. Tuzo gukengurukira Umukama kuri ivyo vyiza vyose yadukoreye, kwara kumushimira kuri iyo myaka yatuzigamye. Urumva yuko ari igitangaro nkuko twabivuze, ati murimbo wo gukenguruka, ati wadukoreye vyinshi tutabikwiye, naco twatanze kugira tuhagere canke tugabane ivyo vyiza vyose, atari ubuntu bw'Umukama. Ndabona imiryango nka Rama na Mireille n'abana bakuriye muri iyo korali, ndabona aba Chorus, ndabona aba Angelo, ndabona n'abandi. Nimumbwire kugira urazi ko abayukunda bashitse kure cane kandi mwahezagiye abantu benshi hajya muri Saint Joseph. Uyu munsi babakurikirana kuri Action Vibes TV. hari nk'umuririmbiramana wa kera muri Yukunda Laudatia yitwa Pamela, ariko arabakurikirana, ari muri Kenya n'abandi benshi. Bandanya mutubwira ingene biriko biragenda, ingene mwaryohewe,
ingene mwanina Hajimana uyu munsi kugira ngo biciye kuri Action Vibes TV dusubire kumva amajwi y'abavukanyi ba kera, twumve ko bakiriho, twumve ko tugisangiye urugendo gukunina Hajimana, gukumenyesha Yezu Kristu nk'umwami n'umukiza. Nkuko nariko ndabivuga rero ati kari akanyamuneza kadasanzwe, indirimbo zose zari izo gukengurukira umukama kuri ivyo vyiza vyose yadukoreye. Wabona ko abaririmbira Imana bafise akanyamuneza kadasanzwe, atari ako gusa kuko baba bahuye baherukana kera, ariko ubona yuko bahuye bafise mu mutima ico kintu co kuvuga ati umukama yaradukoreye vyinshi, none turi imbere yiwe tumushimira iyo myaka yose. Umwe wese yirimbuye aca abona ku gihe yaje uko yasanze bimeze, ico yashoboye guterera umukama amufashije ku ngabirano yamuhaye, akabona ivyo yaciyemwo, akabona ko umwe wese ariko aramedita uko twovyita mu rurimi rw'igifaransa kuri ivyo vyose, kuri ico kimwe kimwe. Vy'ukuri ugaca usanga hari vyinshi vyo gukenguruka vyatuma rero bose banezerewe. Inkuka ya misa yose yaheze ubona ko bose bafise akanyamuneza kadasanzwe. Ni ikintu twoshimira Mutima Mweranda kuko kohare yacu yatangujwe na inspiration ya Mutima Mweranda, hari abavuye muri Foyer de Charité banaguwe muri Mutima Mweranda akaba aribo bayitanguza. N'ubu ukabona yuko uwo Mutima Mweranda kituyobora akaduha ku kanyamuneza inyuma y'iyo myaka 25 kakaba katarahera, inyuma yuko benshi bunguruje bagahura n'umuyaga w'uburayi n'imbeho, ariko ukabona ko akanyamuneza kataheze. Ukabona ko ivyo vyose bacamo baguma babona yuko umukama ari we kunenahazwa imyaka yose. Rero n'inyuma y'imisa nyene zabaye izindi ndirimbo zo gutamba, zimwe bita ngo ni za animation. Turahimbagwa rwose, turatambira umukama nk'uko twanabiririnze no mu kenguruka ngo nta yindi izotambira. Rero ako kari akanyamuneza kadasanzwe kashoboye kuboneka mu baririmbira Imana, ariko kandi tutibagiye n'abakristu, kuko naco cari ikintu gikomeye twavuga tuti tubafashe nabo kuba muri ako kanyamuneza. None kuri yubire y'imyaka 25 abantu barakenguruka bakavyina, ariko baririmbura bakaraba iyo bavuye niyo bariko baraja. None mwebwe mu gutegura iyi yubire nk'igisata c'abayukunda bari i Buraya, ico mwakengurutse cane n'igiki? Hanyuma ico mwiyemeje kuko ikintu ubukristo n'uguhozako, kuririmbira Imana n'uguhozako. Ego, hanyuma ico mwemerera abavukanyi bacu abayukunda babandanya bari ku gicaniro hariya kuri Paroisse Saint Joseph, bafasha abantu kubaberanda muri diocese ya Bujumbura, muri Ecclesia Katolika Burundi no kwisi. Mbega nabo ico mubemerera, ico mubasaba ni giki kugira ngo tubandanye twese tugize urunani rumwe? Ego, mubandanye muduhezagira. Abakristu twereko turavuga ko nabo nyene twabiyumvira ko rwose mu gutegura iyubire tukavuga tuti inkuka y'imisa ese yo gusubira guha akanyamuneza abatagafise, kuko murabona ko muri ubu buzima bw'iburaya benshi bagira intambamyi nyinshi. Uretse iyi mbeho ko nayo nyene itoroshe, ubuzima bwaho kububamwo ni ikintu kitaba coroshe, atari umuntu yagumye ku mukama. Urumva ko ka kanyamuneza ka kera gatinda kakagenda. Rero tukavuga tuti tworonka nubwo turi kure na kure, tutaronka akanya ko guhura ngo tuze turategura izo nkuka za misa, dushobore gusubiza akanyamuneza abantu. Tukavuga tuti n'iryo rimwe gusa bishitse hakaza umuntu akumva ko atashe ahezagiwe, asubiye gutwenga, yasubiye gutambira umukama kumwe ko mu Burundi nyene, twumva tushobora igikorwa Mutima Mweranda akoze gikomeye. Ico twasaba hanini Imana mu gutegura iyi misa, tuvuga tuti ese umuntu yoza wese yosubira kugira aka kanyamuneza, naho jobiri azosubira undi munsi, ariko kuri ubu agende yumva ko imbere y'umukama asubiye gutwenga. Rero ni ikintu dushima ko cagenze neza. Mutima Mweranda yadufashije, abantu bari bahimbawe, bariko baratamba batarika, ubona yuko bariko barifadikanya natwe kuri iyo yubire, ariko ubona ko nabo nyene bafise ivyo baca bibuka bokengurukira umukama yabafashije. Rero ico nico gikuru novuga caduhimbaye gusumba, kuko twebwe urumva
ntitwari kureka guhimbagwa dufite uwo munsi mukuru, ariko ntitwari guca twiraba twenyine ngo turabe ko ari twe twenyine tworyoherwa kuri uwo munsi mukuru. Kuri ico cyo kuguma mu bumwe nk'uko nababwiye nti kohari yacu yaramaze guhera mu 2020 gufata ico civugo ati ko twoba plus qu'une chorale, une famille, ni ukuvuga ko irengeye kwitwa umugwi w'abaririmbira-Mana gusa, ariko tukitwa ko ari nk'umuryango w'abaririmbira-Mana. Kuko twiswe umuryango nk'uko nabivuze, turarangura ubwo butumwa bwo kuba abaririmbira-Mana, ariko tukagumana ubwo bumwe. Rero mfata akanya nkengurukire abaririmbira-Mana bayikunda Laudace aho bari hose, kuko baragumye muri ubwo bumwe. Abari mu Burundi ibyo bariko barategura baratubwira ati twebwe bigeze ngaha bimeze uku, dufite nk'uko ya misa ubu n'ubu imisi n'iyi muradushira mu gisabisho, bagafata bamwe mu baraha bakabashyira mu makomisiyo yo gusabiriza urwo rubanza kandi batari hafi, mbese tukaguma muri ubwo bumwe tuganira byose uko biriko biragenda. Natwe turi ngaha ku mugabane wa Buraya ku kabuko nyene tukababwira ati bimeze uku, muradushira mu gisabisho. Nk'ubu twagiye mu misa, hari abariko baradusabira. Ico ni ikintu gikomeye, kandi tukagira n'ubwo bumwe n'abatari hafi nabo nyene batashoboye kuza, bari muri za Canada, abari muri Etats-Unis, mu bihugu bitandukanye, Suède, abavyifuje kuza batabishoboye nk'aba Mahoro, Neto, Frank n'abandi ntarinze kudondagura, ariko batubwiye ko bavyifuje bikanka. Ba Igete ni benshi cyane rwose. Hariho abavuye ngaho baca bagenda guhimbariza iyo yubire mu Burundi nk'aba bitwa Neri. Urumva yuko ari ikintu kiza kwerekana ico navuze ko ari plus qu'une chorale, une famille. Yego, tuje dushimira intumwa yavuye hiyo, asanzwe ari umuririmbira-Mana wacu, ariko urumva ko yaje avuye kure, mediatrice. Yadushikirije n'intasho z'abari muri Suède, abaje bava mu Bufaransa. Urumva yuko ari ikimenyetso c'ubumwe, ari ikimenyetso nk'uko umusaserdoti w'umukama yabisiguye Patiri Janvier, ari ikintu cyo gushima kandi c'akarorero kitokwigera kizimangana. Yego, no ku mukama abandanye aduzigama, abandanye ahezagira n'iyindi migwi yose kugira ngo vy'ukuri abandanye ayigira imiryango, barengere kwitwa gusa ko bariko barakora ubutumwa umengani bakaradoga nk'uko bavyita mu Kirundi, ariko bumva yuko unze ubumwe by'ukuri. Yego, muri ubwo butumwa umukama yaba yarabatoreye. Umukama rero abahezagire, murakoze. turi kuri yubire ntitwosozera vraiment tutumvise utujwi twabayukunda muturirimbira akaririmbo kamwe gashobora kudufasha gutegera abayukunda abaribo hano muce mudushiramo n'amariza mwihayiro gatoyi.